umuntu w'umugore ariko aratuka umwana w'umukobwa ngo reka kubesha ngo bagufashe ku nguvu ngo aho uri kurabesha nta n'isoni ari umugore ariko arabivuga nuvuga yuko igihe umugore atadugije umutima w'uburongozi ntaca aza kumarira abagore. Umuntu ariko araraba ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe PNUD riravuga ko ku isi abashika hafi ibice 50% ba population mondiale arabakenyezi ariko tugasanga nkumbura uko baserukirwa mu nzego siko bisanzwe bimeze. Mwe mubona habuze iki kugira ngo abakenyezi n'abagabo bangane mu vyerekanye uburongozi kuva ku nzego zo hasi gushika kuzo hejuru kugira bangane kungana byawe parité homme femme yagira dufate nyine yaratubwiye nagomba kugisigura mu bundi buryo kuko mpora nibaza ngaruka cyane ku kintu cerekeye uburongozi muzoze murantunga ni ukuvuga ko mba nibaza mbega uvuze uti tugira dushire abapfasoni kugira babe benshi mu nzego mu gihe utagize imana ngo uzane abafise wa mutima navuga w'uburongozi ubwo ntibarya ibiturire gusumba umugabo yahora hari bakanacinyiza umwana w'umukobwa turashobora gushaka kunganya ibiharuro kandi benshi bakadushimira mugabo ntidupfe turonse inyishu y'ico twariko turashaka. Ndamaze kubona ahantu yuko hamwe umuntu w'umugore ariko aratuka umwana w'umukobwa ngo reka kubesha ngo bagufashe ku nguvu ngo aho uri kurabesha nta n'isoni ari umugore ariko arabivuga nuvuga yuko igihe umugore atadugije umutima w'uburongozi ntaca aza kumarira abagore. Umutima w'uburongozi en français vous dites ça comment? Le niveau du leadership. Nukuvuga ko ndabifatiye ko rero jewe ingwano ndiko ndagira si yuko abagore n'abagabo bangana ni nk'ingwano ndiko ndagira mu vyerekeye umutekano muri iki gihugu n'ibindi suko nza kuzana abapfuye ibintu ngo iki gice n'iki gice nituve muri ico kintu cyo kwama twibaza yuko abantu bazokoma bari kubaragabura ibibanza ngo niho tuzohigwa. Nitwiyumvire tuti iki gihugu kirongowe n'umurongozi witeka yabo umupfasoni canke yabo umugabo abantu bose baraza kunezerwa. Sinashaka rero yuko tubifata muri parité chiffre mugabo nitubifate muri parité humaine. Mbega abantu bararyoherwa kubera uno munsi haje umugore w'igito canke haje umugabo w'igito gusa kubera ari umugabo canke ari umugore canke abantu bari kubarondera iteka ryabo ko rishobora kubashikira. Nibaza ko ibintu twabifata muri ubwo buryo jewe rero sinkunda kuraba ibiharuro ngo banaka ngo barimwo mugabo iyo rero ngarutse kuri ico kibazo neza nkuko bakivuze nibutse yuko umaze gushiramo uwo mutima w'uburongozi mwiza ukaraba abantu ico bashoboye ntushobora namba kubura abapfasoni mu nzego zose na cane ko abapfasoni bakoresha umutima mu byo bakora gusumbya abagabo bashobora kuba bakoresha umutwe cyane mu kwiyumvira mugabo siko bakoresha umutima wabo. Igihe rero twoba tugiye mu byo gutuma abantu bamererwa neza tukagira nk'amatora nyene neza tudashiramo ibintu by'inzitizi byo kugwana n'ivyo kubiharanira tuzosanga abagore ari baguma baba benshi mu burongozi. Nivyo bibona ko bigaragara mu bihugu bitekanye ku isi usanga abagore ari benshi mu burongozi nk'ibihugu bya Suède bya Norvège bya Denmark n'ibindi. Abafasoni ni benshi kubera politike yaho ibitekanye. Igihe rero tugira politike zo gushamirana umugore araziheba suvuga ko ataba bishoboye agira ati sinza gukirana n'abagabo nta mwanya ndabifitiye mugabo igihe ibintu bitekanye arafata ijambo no muhira nuko